Imana ihimbazwe, karibu cyane mu kiganiro cyacu umuhirwe ninde. Uno munsi ngomba kubasangiza umugani Yesu yavuze, yaciriye mu nzu y'abafarisayo, y'umufarisayo akacira umugani, yaciriye umugani agomba kubigisha yuko abantu bariko aho ubutumwa bwa bwagenewe yuko hazogera igihe bugenda ku bandi ko aho bwagenewe batabyitayeho babafashe ibisanzwe. Dusome mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Luka igice cya 14 umurongo wa 15. Tuhasanga umugani Yesu yaciye avuga ku mugani w'abatumiwe babi. Maze umwe mu bicaranye nawe abyumvise aramubwira ati yahigwa uzohira mu bwami bw'Imana. Nawe aramubwira ati habaye umuntu yarondeje amazimano menshi atora benshi. Igihe cyo kujya gishitse atuma umushumba wiwe kubarira abatowe ngo nimuze kuko bihejeje gutegurwa. Bose batangura kuzangazanga n'umutima uhuye. Wa mbere ati naguze itongo nkwiye kuja kuriraba, ndakwinginze uramvugira ntunge. Uwundi ati naguze inka 10 ngiye kuzirimesha ngo ndabe, ndakwinginze uramvugira ntunge. Uwundi ati narongoye nico kimbuje kuza. Maze wa mushumba agarutse abwira shebuja uko vyagenze. Nyene urugo araraka abayira umushumba wiwe ati genda ningoga uje mu nzira z'ibihamo no mu nzira ntono zo mu gisagara, uzane hano aboro n'ibirema n'imfuvyi n'abacumbagira. Umushumba wiwe ati mugenzi ico umbariye ndagikoze, ariko imyanya iracasigaye. Shebuja abayira no mushumba wiwe ati genda uje mu nzira ziroro no mu mihora ubagobere baze kugira ngo inzu yanje yuzure. Ndababwira yuko ata muntu n'umwe wo muri abo natumiye aza kugira ico atamira mu byo nabateguriye. Imana ihimbazwe. Umuhirwe ni inde? Umuhirwe n'umuntu yitavye umumagaro w'Imana. Usomye kino gisomwa urabona neza yuko uyu muntu yateguye urubanza, arateka birasha, hanyuma atumira abantu yatumiye. Naho tubona ko babivuganye, naho tubona ko barabisezeranye, naho tubona ko bafitaniye programu yo guhura, ariko uyu muntu yiha uburenganzira bwo gutumira abantu baze ku mazimano yewe. Icyo utahuramo nuko uyu muntu ari mufata nk'umwami. Umwami abamva ko afite uburenganzira bwo gukora icyo ashatse n'umwanya ashake, n'abantu bakaza kubaha ivyo umwami yateguye. Ni nkuko ko umushikiranganji abafise inama yateguye, perezida ateguye inama, aca sivyijya akitaba neza ya perezida imusumba. Bitwigisha iki? Umuhirwe ninde? Ona ko Imana yaradutumiye, yarateguye ijuru ku bwacu, ntiyatubajije. Yarateguye yatumye umwana wayo kuducungura, ntiyatubajije. Mugabo uko hari imigenda dufitanye ntidushobora kwikura ku Mana, ntidushobora kwitandukanya n'umuremyi wacu. Niyo mpamvu dutumira nimuze muri jewe, nimuze mugambi bwanje, nimuze mwakire ku mazima, nimuze narateguye ijuru, narateguye amakamba, narateguye kubana na mwebwe. Mugabo ikibabaje benshi gushika uno munsi baracisigura. Kandi ivyo bisigura birumvikana. Rero mfise mariage, umuntu yarageze mariage, umugire ngo aze mu rubanza rwawe niyoza. Mugabo na excuse nimwe dufise ku inka zavyaye, wageze mariage, wagoze itongo, ugifatiriwe, ufise nta mpamvu nimwe ufise yo kunguruza kwakira agakiza, kwitaba umutumiro w'Imana ku buzima bwawe. Amen. Kuko byose biri réel. Ivyijambo byo tubwira ko Imana yateguye byose biri réel. Hari imigenderanire dufitanye n'Imana kuva igihe ca Adamu. Muga yaratosekaye. Rero Imana igomba ko mugenda isubiza hamwe. Itu umwana wayo. Muga benshi baranse kwitaba. Benshi ntibari kwitaba. Benshi barifashe bisanzwe. Ariko no munsi wewe ukuranyumviriza, umuhirwe ninde? N'umuntu yitavye umwamagaro, atagira excuse muri kwa Imana. Atamana umwanya wose ndafatiriwe,
sinja kuririmba, sinja gusenga, urumva mfise shangazi yaje ngiye kuramusa nyokuru, wamana impamvu ku mutumiro w'Imana, ngwino mukwaca Imana mwivuga butumwa, tugiye kuraba abagwayi kwa muganga tukabiteguye, wewe wamana impamvu nyinshi. Turasenga umunsi munaka hagati mu ndwi, turakorana umunsi munaka hagati mu ndwi, turafise amasengesho yateguye, wewe bivuga mu rusenge wamumenga naco bikubwiye. Umuhirwe n'umuntu rero yitaba umuhamagaro w'Imana, itaba ibikorwa by'Imana byose. Wowe usanzwe mukwaca Imana kanaka, uri muri korale, uri musenzi, urukora iko kanaka cyose wahamagara, uri musicien, genda ukore nkuko wahamagawe. Itaba musa ma repetition, imisi yo gusenga yitabe, imisi ibikorwa yitabe, genda ku mwanya cyo yakugiye, uko biranezera nyene urubanza, biranezera uwateguye. Nuzo nk'abano bantu baroporosate sinza kuza kumbure ngiye kurabusa umugenzi wanje kanaka yavyaye ku munsi w'igikorwa c'Imana. Ni kubera iki umuntu we yagwaye yoba avyavyaye ucanke nyokuru yaje woja kumuraba mu munsi w'igikorwa c'Imana, mu munsi uze ko batangaje hari ibikorwa kumwe vy'amaboko, ibikorwa byo gusenga, ibikorwa byo kora isuku, niyo munsi example ashobora kwa mbere n'umunsi wa repetition. Wewe umunsi wa mbere kwa mbere nyene ni uci utora kuja kuraba senge yavyaye, kuja kuraba kanaka yagize ibinabiriya, kandi mardi irahari, mercredi irahari. Wewe usana uyu muntu abwira Imana ati uramvugira ntunge ukwibwira abana b'abantu, mugabo kije ni kwaca Imana gifise uwagitanguye, gifise nyene umurimo. Rero umuhirwe n'umuntu rero udasubiriza igikorwa na kimwe c'Imana programme zawe. Kwaca Imana camekeza ubwambere, kwaca Imana camekeza ubwambere mu buzima bwawe. Sinzi ko aco wumvishije, sinzi ko aco utahuye. Imana iduhana umugisha, Imana idushoboze twe kubabaza Imana ku bikorwa byose yatujeje, tubikora nabi kandi twisubiriza ico nyinshi cyane. Imana tubarire kuva no munsi nyuma kino ganiro wo ugende ube umuhirwe ukorwa by'Imana, ubu umunyamwete mu byo ukora byose. Nubwo abandi bose bosiba, we nusibe, uganda bose batoza, wewe genda. Mwarahezagiwe cyane nawe ubutambwe ikiganiro. Amen.